شهر رمضان له فضائل وخصائص عظيمة على نحو الآتي. Ukwezi rero kwa Ramadan gufise ivyiza ntangere kukagira n'ivyiza vyiharije muri ryo. Ivyiza rero vyiharije muri vyo vyaje mu buryo bukurikira. Icambere, anzara Allah ta'ala fihi al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala mugwa agaciro ukwezi kwa Ramadan niko yamanuyemwo igitabo ciwe ceranda ca Qur'an, nkuko Allah wenyene uhora bitubwiye muri surati Baqara aya y'ijana cyangwa se umurongo w'ijana na 185, aho yavuze ati shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Ati kukwezi kwa Ramadan niko kwezi Allah yamanuyemwo Qur'an hudan linnas. Ati Qur'ani akaba ari umuyoboro, akaba ariyo yaje kwereka inzira igororotse abantu, wabayinati minal huda wal furqan. Iyi Qur'ani iza kubashirira ku mugaragaro, kubatandukaniriza ukuri n'ikinyoma. Ati faqad madaha Allah ta'ala shahra siyam min bayni sa'il shuhur. Allah subhanahu wa ta'ala uhoraho yarashimagije ukwezi kw'amafungo, ukwezi kwa Ramadan aragushimagiza mu gihe atakundi kwezi yigeze ashimagiza, bi anna yakhtarahu min baynihinna li inzal al-Qur'an al-azim fihi. Bivanye nuko Allah subhanahu wa ta'ala ukwezi yagucaguye akumanuramwo Qur'ani mu gihe atakundi kwezi yigeze amanuramwo iyo Qur'an. Wa kana dhalika fi laylatil qadri fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Iyi Qur'an rero yayimanuye ari mwijoro rya Laylatul Qadr. Hari mwijoro rya Laylatul Qadr hakaba hari mu minsi ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan, nk'ukwezi kwa Ramadan, nkuko Allah subhanahu wa ta'ala wenyine bivuga ati inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ati Qur'ani twayimanuye mwijoro rya Laylatul Qadr. Umuntu rero ashobora kwiyumvira ati none iyi Qur'ani yaje moja kwa moja ivuye mu bwami bw'ijoro uko nyene mw'iryo joro yicishikara ngaha kw'isi? Oya, siko bimeze, ahubwo Allah subhanahu wa ta'ala yayimanuye ivuye min lawhil mahfuz ila sama'i dunya, ukibaho ceranda kiri mw'ijuru ry'indwi arayimanura gushika ngaha kw'iri juru rya mbere tubonesha amaso. Hama mwico gihe niho yamanutse icyarimwe, inyuma yaho Malaika Jibril acatangira kuyimanura aya imwe, isura imwe, aya zibiri, yani ayimanura mu kiringo c'imyaka 23 ayizana ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ahani naho Allah subhanahu wa ta'ala ati inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Ati mu vyukuri iyo Qur'ani twayimanuye mwijoro ry'imigisha, mwijoro ry'imihezagiro, ariryo ya joro rya Laylatul Qadr. Ramadan.